soso wewe kora ngaho muri saro hanyuma anje nawe cha akora muri douche no muri toilette y'abantu urabona ndacerewe ku rubanza bava sanga noneho bahijeje yego tanke Eka kungora yeme. Ni witabe telefone kwa nabo ba telefone abandonderana. Hano. Halo. Sa. Muri bande. Yewe. Ivyo ni biki? Baramugonze. Yasi baramugonze. Bamugongeye he? Beka yeme ninda ivyo navyo ni biki gamana ya? Uya ngira neza ari kwa muganga canke yapfuye nimubarire basha mbega y'imito bintu nibiki kandi nibiki gamana ya oya nibiki ninde ngo bara mama nibiki oya ni abayishi oya ni mundeke nibiki ninde bagonze ngo barabagonze ngo bari muri siporo barabagonze ninde bagonze oya none nde mama bagonze bose baramugonze sinzi ko yapfuye sinzi ko ari kwa muganga mana sinzi tugende kumuraga none kwa muganga basi ngo tuje kumuraga kwa muganga Mata tu bisa gato. Cuma kalau naik jalan, memang sangat atat. Cuma selama ini Mudi ada nyawa baik. Nah, minggu bapa na. Kuku. Kuku ni apa ni? Sawa, nami ni mama kirati. Coba kirati. So, ni nawe nwa. Erega kansi uwo ni wa muhungu yadutoraho twari twaje dusanga ni nawe yadufashije gushika kwa muganga. Uwo none ko yicaye hasi hagurukama. Haguruka. Niko wicaye hasi ko ari wicaye hasi gaho. No, ko afite umutima w'ikigongwe gutyo. Bitega mwana gusaho n'amaki inkoro nitwaye. IKURA KU CAVU. Kura ku cavu. Yo ubahe none ko afite umutima w'ikigongwe mwana. Chemba mwibarabara. Ibarabara. Abana bo mwibarabara ko batahura bafite umutima mwiza gutyo. Uragahorana umutima nk'uwo bikabasha urabizi rero reka ndamuhe wafunguye
Ako gakate nako wabuzaniye umurwayi. Yo, Imana ikwambutse ati. Rero, ukomenda guha amahera, ufise umutima w'ikigombo no kuri muvunezere, tora aya mafaranga. Rero ufungure, umaze gufungura, uzocuza. Uza ejo, uze hano ndagukeneye. Ndagukeneye n'ivyoherera ngaha. Nukuri ufise umutima w'impuhwe. Ese abantu boba benshi nkawe. Mbega yewe intore ntiramba nukuri. Ukaba mwibarabara nukuri ufise umutima nk'uwo. Imana iguhezagire mwana wanje. Murakoze. Sawa rero ngira ngende. Ego, urakoze ugende ejo uzovyibuke mu gitondo uzobe washitse ngaha nzoba ndi ngaho uzosanga ngaha. Sawa. Imana araho n'igitangaza abasha. Ngo mwibarabara, mwari mubizi ko mwibarabara. Afise umutima w'impuhwe. Jera, urabona rero ukuntu ibintu bimeze. Naguhaye akazi ndakwizeye. Nuko uraba ugakora neza. Ibintu bikagenda neza kugira turonke umwimbu mwiza. Kubera mukoze neza tugara umwimbu mwiza namwe birabahimbara mu miryango yanyu mukagenda neza. Ego. Byiza cyane nta kibazo je nzogerageza ko nshoboye kose bizogenda neza nta ngorane. Ni sawa. Akadasi. Ni sawa. Arushigaye. Nje kwa muganga biraruhisha. Sawa. Nje kwa muganga biraruhisha. Urumva ko aragerageza. Mugabo. Ndibaze ko bizohava bibane abamuteye. Umwana ubona bigenda neza. Niko biraza ko uragerageza. Ndakufitiye inkuru rero. Ego. Yewe. Nukuri. Bash. Batowe n'umwana wo mwibarabara. Umwana wo mwibarabara. Abandi bose bararengana bakarengana baryamye aho babagonze. Ruwa bagonze yaciye yigiye. Umwana wo mwibarabara ngo niwe yababonye ntamubonye Akadasi. Namubonye uwo mwana n'igitangaza nyantangaje. Je burya narinzi ko abana bo mwibarabara ata mutima w'urukundo nk'uwo bafise. Numiwe. Abana bo mwibarabara. Numiwe n'ukuri. Oya. Urazi. Biga namuhaye n'amahera. Amahera? Namuhaye amahera kugira afungure kubwira arara heza ejo uzoza murabe nawe. Iyo ni imitwe yakoresheje kujya amahera. Abana bo mwibarabara n'ibisuma gusa. Nta ciza bo gukorera. Badasi. Ejo uzondera kanya uze muvugane yawe. Ariko urazi yuko ndiko ndategura ibintu by'akazi kiwanje kugenda hanze urukumva nabandanya kuza kuraba abana bo mwibarabara urumva ko biza kungora cyane. Badasi ndabigusabye. Nukuri ndabigusabye. Uzoze umuyagishe muvugane numva. Ariko abagore muragorana kabisa. Nta kundi nzoraba ngerageza. Zogerageza ngende ndabe hanyuma ndabe ico ciza uyu mwana wo mwibarabara yoba yadukoreye kuno kiba kimeze. Ndarushe reka ndabe mugabo twono wandakora. Sawa. Uzokoze n'ukuri ukinkorera. Sawa. cyane yaryoshye urabona igeze mbere wawe nta na kimwe ujya mwihoze ngo tugende icyo ndamenye ibyo ndamubwira nta na kimwe kuri bugende mugabo Soso? Aha. Nyaruka aha. Ubu nyina aha. Sosa aha. Fukamaho. Daba ku telefone yawe ubu ni sangapi? Ni sangapi? Muri igize rero ibirara nyene wigira ikirara nyene cyo mu gisagara neza. Nawe ukamwishinga
uriko uramwishinga mwishinge urazi ko yananiranye umwishinge neza umwishinge neza nta soni rabizi isaha ngene mwabaye indara mwabaye indara nta soni wenda kubuzi wewe ibi byose tabyizwa na wewe ndabizi ko byose mama kurikirana wewe ndabizi ko ibintu byose umengana igihe umviriza rero ndakubwire ngomba mbwire so wawe kuko ibi bintu ntabyo nosabira ngomba mbwire so wawe arondera amafaranga kujana mu niyentera kubera wagararije wabaye indara mbi ubu nibyo ngomba nkore kuko sinshobora kubisabira nta soni iyi saha urayibona urabona iyi saha engene gasa engene kandara urabona ko kagaye kawe nabundi mwana yafukamye mbwa wewe nta nicyo bikubariye kubera iki urabona kanyishura yoshano ubu rero nta kindi ngiye gukora ngiye kukwereka tuzohigura nawe sinshobora kubisabirako ewe mukama ya kasi ndakubwire mu gisagara wabyarira ntiwaharerera mbere mama soso wawe ndio bintu ndakubwiye wa mwana wari nani bajya abana niko bameze bana b'imibabara ntaco batumariye Sha usanga byamugoye ashobora kuba byamugoye reka turindire gato amahera umwana nayo gufubuza iyo nawe ni biki bo yaraje muwo nyene kupasa muwo nyene ari umwana kumetu wabayiki ucumbagira ya mahera mwambira nza kurara barankubise bambwiye ko ndi gusuma Uni wagiye kurara hega mwana wagiye ku hoteli yawe uni wagiye mu babanzi ni hoteli iri hariya harya hacafye ko igikoko menga ningwe masoso yesi ya hoteli iwacu aho usanga ari abakozi b'iwacu babigize ivyo bintu turi namanda kubwiye aho ni bo baramukubise bambwiye babonye amahera mfise bambwiye ngo sinogenda kuragura hoteli nambaye baca barayanyaka wabibonye babakozi babona amanda kubari nyatari ndaza kubira ngenda bikemura mwakubwire rero byamushikiye umwana byagenze gute cyumu mama yantoye yambwiye ko bambyaye bara Kachakari mwananje Kachakari sabwe ewe mwabana namwe mwarangoye mbega yemu bunaho mwari he none ntuzi twebwe aho tuba twibiriye muba muri hega mwabana ko byabananiye ko mwoza kuza murakora ibikorwa twari twabikoze ariko mubisigira jewe buri mwanya twari twabikoze mama nukuri nawe none muvuye hehe kamwabibonye twari duteramye hamwe dukunda guteramira twaciye tuja no kuraba aho jewe nanje mvuye muri ya mirima ndiko ndataha ca ndatora akabona ikibondo nagitoya aho bagitaye murabona ingene isi yashaje isi yubugaye naba nk'iki cane iki kibondo undabira ya maso yaco gufata bakamuta nyene mwibarabara bagata mw'ishamba rero bana uyu mwana namutoye ndamuzanye tumurere abe muri umuna wanyu mumukunde nta kindi nari ndabahamagariye cyari ico erega ivyo uriko uravuga ntivyumvikana ivyo uriko uravuga ntivyumvikana aho da uratanguye none wewe ujejwe gutoragura iyarara iryo ariryo ryose uzana abasi babandi bahengera bakuze bakaza kutugora bagabura amatungo y'umuryango amatungo y'umuryango mbega ko so wanyu yansize ndijenyere nkabarira muri abana batoyi nimwakuze ngo amatungo y'umuryango uyu mwana n'umwana w'umugisha nimumwanke ikibondo kizovamwe umugisha ntimuze murabe mwe nimukuze ndabagejeje ngaha none mama ndakubaza abandi birirwa baratora amahera bagatunga niki mugabo wewe nguri kutora abana none uyazotumarira uragahera amenyo hanyuma ngo tuzoca tuva muri ubu bukene uragahera amenyo ega uri kuzana kongeza imizigo mu yindi kuzana kongeza ingorane mu zindi
ni kunyina ndagukoreye ku mutwe wanashaka jewe iyo migambi yawe nimba ari ivyo Jesse ndimo murabaga wimenye kandi mutembagara ko mwamye mugorana niko mwamye mugabo mbona narabakujije ndizira naje nigire gindi mutembagare ngo uyiki kibondo ni cyumugisha wewe ruvyaro gu nibibazo pe emwe kasoromo tutuboga ndabe ko noshira musi y'akajompo babana Imana yampezagiza bya bivagundu sinovuga ngo nabana ndabe ko boshika bafungura ariko mama ndakubaza byari ibintu bimbabaza yego kuri kibaje bahungu banyanka cyane aho uribaza utakiriho yuko je nzobasha kugumana nabo wava banyica nuko kibondo jewe ndiko ndaraba kuburitegura ukaburiyumvira kazoza kawe kuko jewe buraca bugacana yandi umwanya n'umwanya ndumva ko ndiko ndajegera kibondo ndiko ndanyerera ndiko ndagenda kandi simbona aho nzoba ndagusize muri bijya bimwenye n'abana navyaye sindabatutse n'abimana yampezagije ariko nukuri kose uburiyumvira kazoza kawe ko nagize amahirwe nkagukuza ukabugeza aho ugeze nta kindi mbona no kubarira wowe ubona araba mama bazohinduka ntacyo je ndazi yuko ubuzima buzobahinduka bahinduke oya noneho ntuzopfura ngaho ngira ngo bazohinduka Yesu Kristo agarutse aho ko wopfa naje ndaca mbanza mfe ha mugende nagiye naje cyaye tugire rimwe no basigaranye nande urumva kibondo reka kumpaririza byose bigira umukama ariko uraba ukungere ngo mvyuka agasuka ni jewe jenyene nkaja ku musego nta kiraba nta wunzanira utuzi ntakubonye hafi nuko Imana yakumpezagije none nkububona nari kuba ndi kumwe nande hari ivyo ubona vyabimwenya aho vyagiye ni nkuko vyose bishoboka buriyumvira kazoza kawe ingene kazogenda kibondo canje ico mama yo sagahinda nzopfa nkagusiga muri bijya bintu oya nta uzoja turi erega nibikoko ahubwo rero Imana ariko nimba byobanza bigapfa aho ko hopfa hobanza gupfa oya ndekera abana yo oya erega gitabwa iwabo naruko nukuri ndibajya bakurawe n'ahari bimenye nibibeho Imana ibazigame kurya nyene ndabibona uko nyene mugabo biri tuzogomaho twese reka nteke hama ibisigaye navyo eko mwana tuzogomaho twese reka nanje ndabe ko no kwicisha kutuzi no kuruhanda rushe nari mvuye kuri wa musozi jenyene sawa curuhuka mama curuhuka ego yondo sawa ndagukeneye wiyumva nabi gute mama umva ko ndiko ndagenda oya ntahuja reka umuntu aja kurondera imiti ndiyumva oya nukuri amaga mwana ntakiriho kivuye ivyo kubera kuri kurambwira uko ndiko ndanyerera uze witunge naragusengeye mwana nta kibazo uzogira uzaba umunyamugisha ahubwo numva nyotewe nzanira amazi yo kunywa sawa ariko mugabo ntusuye kuguma umbwira amajambo mwe ntacumba nzanira amazi yo kunywa ntacumba mama vyukunywa amazi mama arapfuye mama vyuka mama wakajagari mama arapfuye mana yanje sasa peti yangu wana ko ibintu bisigaye bigoye wana ko mama yapfuye waruvagundu yatoragura nimba yarutuye mwishamba nimba yarutuye mwiyarara onako gwabaye urugabo asigaye ruhakwa kungana na twebwe je nanje ruranansumba no kunsumba uragusumba rero ikintu gihari tumuhamagare hama tumubwire yuko tutakimukeneye ngaha kuko uko azoguma ngaha ni ngorana zodutetse ashaka tuzogabura akakavu ubona ngaha dusanzwe dufise gato ahubwo turuhamagare hama tugwirukane rutuvireho hakiri kare
ahubwo grand frère wenda kwemera umubwire we hajya grand frère wawe yamari grand frère uzayiciyumviro ciza yego ahubwo reka tumuhamagare tumwirukane yego ikura ku cavu wa mushenzi cyangwa afta karere ngaha uraza amanyama gasigaye gafise ka usigaye ufise amanyama sakarara ngaho hasi ewe turashobora guhamagara ukaza urikwega nk'umusibo mari gutoragura udukwi wowe usigaye ufise n'amanyama menshi ikintu rero gihari twakurambiwe ngaha ntitukigikeneye ngaha hantu ntitukugeneye iwacu kuko we ntituzi wavuye yene canja muri uwahora gushigikira yaragiye yarapfuye si hari ivyo vy'imvura biragusha oya grand frère umviza ndakubwira ikintu urati nawe nyene ko ari umuntu tumureke turindire imvura ihere nagenda ashaka mama watubyara ntiyapfuye turamuhera nkeswe iki kinyendaro tutazi iki kivagundi tutazi yo cavuye nagende natuvire umuntu yatawe na mama wiwe ahubwo abantu watawe n'abavyeyi bawe twebwe nitwe mumbabare ntabwo kubabarira ngaho nitukukeneye none ukeneye iki atara kudutera umudurumbanyo gusa ukeneye iki fahasi inzira yakuzanye urayiti nimba utayizi naho genda usubire kwagwe n'uruzi aho kigenda okisohoka okigenda garuka kwanza fukama ngaha nyarutsa urazi inga zacu wari kwene zingana byoca byijana tugwaye gasopo ukazokuhenda ukagaruka n'inzira itumbera ngaha uzotumenya bari okigenda genda nyarutsa okigenda ko niko vyagenze ora mwana ora kibondo cyose birahera siko amasoso uyu mwana je mbona ko tugenda tukamurera mu mihira n'abandi bana kandi ndabona ko yaciye mageragezo menshi ora kibondo umutware n'ukuri papa soso urakoze n'ukuri kunyemerera reka tumutware turabico yodufasha ico twomufasha kuko nawene yaradufashije kudutorera abantu urabona ko bose bari babarenganye akaba ari we yitanga n'ingorane yifitiye akaba dutorera tukaba tubona ari karatora mitembe n'ukuri reka tumushire mu nzu Anje urabona undi mwana nazanye uyu mwana muzobana nga niwe yatoye badasi ya mibarabara babagonze ni wewe yego none witwa gute ikura ku cavu mama twabivuganye ibisigaye uraza kumwereka mu nzu icumba ciwiwe ego hanyuma jewe no musiko mugoro bamavanja mu bintu by'akazi hanyuma mama niyaza azosha kubwira ibibandanya n'amahera yo kumuronderera impuzu na yasize sawa Sandrine ni gute nawe sawa kweli ndakomeye wahishije nahishije ndindiriye nyine batse none ko bwije nyine none kumengo urafise amasoya naje ndateye ubwo nta masoni ifise rero nk'ubonye rero badata kuja ntibarazanye bako kanya kuganira none bataraza ushaka iki tube turaganira none hari ico kandi wewe ntabwo ngene umeze ngira ndavyumva ndi ngaho ntaco kandi shambaye neza none ega narashitse mu gisagara niho tara none ubona ubu nka jewe twipfiriye ngaho tukagenda nka kwitwarira intwara hehe muhira nyine tukibanira aya ivyo sivyo vyanzanye wazanywe n'iki nzanywe n'akazi no kurondera amahera nta kintu none amahera ntwembwa simpembwe yashiraye none twese turi abakozi bumva bonjana oya tuzokora nk'abandi mugabo kandi uri mwiza we wapendeje n'ibisusu biratanguye kuza reka ivyo bintu ushaka ubwo reka ca niyigira ko utanguye oya ntamuca ugenda oya nawe rero none wumva ibintu utanguye honyine isosi ntiwahishije none nahishije mbere bya bijumbu vyanje mwabitetse ico bintu mugasije kungaburira ibijumbu muri iyi sosi none urabwira amawuje urabwara amawuje ajeneka ivyo bampaye ntaco ijeje ntaco bitwaye gusa ico nshaka nuko twokundana nawe twongera iki tukundana
basireka ndakubwira Zoko nta birimo ya ndakubwira gato egera ndakubwira ugomba umwegere unyirukanisha oya reka gutinya we nawe menguru wabiri mani ndageze none oya reka kabasima kabizo oya reka nakabizo uri kuramba bariza umutima wewe shaka kuba bari ibyo byose ibyo byanzanye ugomba mabuja wanyirukane wewe nk'uwewe n'uburofa oya reka basi reka basi ndakubwira basakwitama basa wa muhungu we jewe sigara rivugana jewe ereka none wewe witize kuronka umugabo wahe wewe honyene ukwiranye n'ababoyi n'abazamu nanje ndi ngaha nugomba kuja kuregura kana wewe tubana wewe twese dukora wumva wonjana ereka haje ngo abanganye amatako nibo bota hamwe ereka wewe turanga ndeka nubone je ngo napfuye ruguru siko twari dukenye cyane nyine yaho none waciye ko aho guraza tuzogenda ko gasusu wasanga ko garoka reka kungora ahubwo reka nigire mama buje ntibaze bose ngo turi kungana genda kanyoga tora kabona gasusu ngana kangana mengo nta gisosi mama nicenge bijombo kabona abantu babigira byinshi mengo barakomeye apo garanya nkajewe muzamu jewe mwene mutama je ndi ngaho kubera nkenya jewe apo yaba yarafise ibisusu naho je naraguhaye akazi ariko warampemukiye wamfatiye nayo abakozi kugezaho ukubita n'umuntu yafashije umwana mu ibarabara bamugonze kuva uno munsi ndakubwiye ziba sindashaka kumva iri kuravuga kuva uno munsi ndakubwiye akazi karaheze ntusubire kandi gusubira ku kazi ejo mu gatondo ndifuza yuko uyagusubira navyo nshaka kumva uri kurambwira wumvise gamwana ejo muratangura akazi sivyo mada ubu ni sawa uyu agenda kudukorera akazi yo kujya hoteli yacu kugira ibintu bigende neza ubu yarafatiye biboneka ko yarafatira n'abakiriya nayo kure nayo kumubitira umwana yafashije umwana mu ibarabara ndamwizeye ukuri ndamwizeye sawa kuva ejo muhindure akazi aguhereze wo musubirire ujya nawe nimba asubira gukora akora nimba atashaka ataye hanyuma ibindi bikurikira tuzobimenya mu nyuma Mabuja basi nta kuntu basi mumvugira mabuja nkaguma ku kazi rega ntiyaricewe mabuja nawe raba mushike kwa bose mumvugire je muzo wamukoze shaya kujana harya vyaheze naco biseje no hindura kuko nubugaba bwanyu kuma ndabahanura umenga ntimwumva reka tugerageze uyu nawe turaba mwaho kirogeza mwana uze witware neza mutama gukunde asha mama nukuri ahubwo mbandanye shima Imana kubera ko ndiko ndarabira ko biraba ndabona ko Imana ikiranyishura binyibutsa amajambo umumama nawe yigeze kuntora yambwiye ati mwana igihe yapfa yaseze ambwiye ati mwana nagusengeye uzobaho ubuzima buzogenda neza kugeza aho yanambwiye ati bajya abana bagufata nabi bajya kuzobubakira ama etage rero mugabo reka nizere ko bizogenda neza kandi narigishijwe kumenya kubaho no kwitwararika ibintu by'abantu uzogendere ku mwana uzogendere aho guhinge ce ndabarabira bya bintu mwari mwambwiye ko nza kubategurira kugira ngo ugende bitegure neza ubitegure neza hamwe atakadefo azosangamo umva gute umvumerewe gute ntabwo barakishe wumva sindacyababara ngaha kandi ngerageje gukanura ntibikunda hatari ni sawa wumva umeze gute sedureze nyinshi ngaha kandi ngerageje gukanura ntibikunda ntacu bizoza bwebuke madamu rero twaramubwire scanner twaciye dusanga yaragize shoke y'udutsi tw'amaso ni ukuvuga arashobora gutaha ubu arameze neza imiti tuzokwandikira afata n'indi ya massage bizofata igihe mugabo vuba ntazosubira kubona ariko birafata igihe akasubira kubonamuka birashoboka nubwo byanashoboka sinzosubira kubona gamuga uzobona bizofata igihe mugabo birashobora no kudashika ntabone ariko gusa iyo miti yagiye arayifata neza
turayandika nubwo izibye muyirondere aca yifatira igihe nduza mukorera massage n'inda ayifata yimira baca babarekura mutahe rero mwabizi mu muri uzobona muganga ntiyumvise uzosubira kubona Imana izogukita uzobona reka twirukanye n'iyo miti reka rero twitegure tuye gutaha Ive, ni wewe? Ego. Hatakuye barabona? Kabisa, mahoro. Meze neza? Yego. Mesi myinshi. Cyane no kuri simishi. Ari haheze nk'amezi 5. Tutabonana. None Ive we nibiki byabaye? Jewe ni byinshi ahubwo sinobikuyagira ngo ndabimare. Mumeze neza nawe hariya mu karere. Umushere wakagwara. Akagira isanganya. Inde? Atanguye nawe. Inde? Ngo sheri? Ive kweri kabaho ngumeze. Sheri wawe? Mama. Indasya? Aragwara? Shayi babahungu no kuri muri babi. Muri babi narayibonye. Dasi aragwara. Unanciye umutima vraiment. Ntavyo wumvise? Sinigeze menya na kimwe. Misho ntavyo yakubwiye. Misho? Misho ntavyo yigeze ambwiye. Kandi Misho kandi nivyo wamutumye yarabivuze jewe ngwe mama ntugokundana n'impumyi ngwe yaraye ngusigaye urenze Dasi yanabona yobona go ndagusavye ziguri Dasi yabaye iki nyene Dasi twaragize isanganya kandi waravyumvise Ivereka kubanza kuguma umvugisha menshi waravyumvise mama ya Mungu je nkigera menya na kimwe nukuri kw'Imana twaragize isanganya nyene turi kumwe araja mu bitarama igihe kinini amaze igihe kinini nyene acabiramo n'ubumuga bw'umuntu ubwo ntabona namwe none je noza kumuraba byogenda gute ariko wowe ngo mimi ngo yavuze gute mimi wewe nyene Ive niwe wamutumye mimi ngo jewe ngugenda umubwire yuko je ntoba nkikundana n'impumyi ngo no ngo abakobwa beza benshi bariho muri kino gisagara ca Bujumbura mimi wa mugenzi wawe nyene wawundi je none nanje mwamuzi waramenye ivyashikiye reka ndakubwire rero urabona hamwe ku kazi hamwe twaba dukora hariya mu bwiza jewe urazi ko nari jera ahantu twakorera baraje kwiba mu ijoro twatashe baramena byose barayora baratwara rero icakwirikiye baciye bagiriza je ko noba niyibishije baca banjana mu gasho nari maze y'amezi 4 mu gasho nigera menya ikintu na kimwe cerekeye Dasi ya canke wewe ko muba mwaragize accident nukuri n'Imana yo Mishu yaraje no kundaba ndagutwenza mu gasho yaraje kundaba kusuhuza ariko nta kintu na kimwe yigeze ambwira cerekeye wewe na Dasi sha rero urabona naringiye ku rubanza ahantu kambandanye we tuzovugana ukubona sinze nuko ariko yabakikwakira kuko kuntababaye ku bwawe basi ndagusabye uzomubwire yuko ndamutasha uzomubwire ko ndamutasha kandi tuze dupange programme yo kujana tuzotujane ryari vendredi wona woronka umwanya vendredi nkayisangati po 14 niho umuntu yobarose akanya sha 14 oya dupange 15 okay I'll be there tenzoza tuje tujana ndamusigurire ndabe nawe ko yoheba kemera bre mewe mana yaje abantu ngo mimi sawa ibintu byo biragoye ngiye mbabaye kwe mimi Tasi. Maremo moyo bugarika. Na Sandra sikaze guteka sha. Cyabitetse neza. Cyane byabiryoshye no ko. Cyangwa se waba ucumbe byo bugari Sandra. Yavuze gucumba bugari bye. Iyo nari umuceri sinumva yuko ndi. Nawe ukunda ubugari?
Nkunda umuceri je ntabwo ndakunda gusa nyene nahatse. Voga zaretse ryose. Vraiment kaya gasosi yagatetse neza. Kari karyoshe. Wahaze rero neza. Shanda hatse. Cyane. Yego. Okay. Nawe. Aje ndahaze. Mugabo rero nakubwira ikibazo kimwe. Nahaze ubwa n'agasosi ariko ndacyafise inzara y'ikintu kimwe. Icyayi. Kandi uhatse. Oya nahaze indya ubugari n'indagara n'agasosi. None ico kintu naco ni giki? Kandi uhatse ubugari. Tasi. Reka ndakubwira ikintu kimwe. Hari igihe wamwe wifata nka brage imisi yose. Mama ndabikubwira ukibaza ngo ni brage. Kakuririmbira kasubira. Akandi nama ndakubwira ko ndagukunda. Bivuze ngo ndumva inzara yo kumva umunsi muzombwira ati nanje ndagukunda. Just nta mu rukundo nawe okay. Nahindi inzara mfise kandi irambabaza rero gusumba iyindi. Inzara ufise? Muri zahera. Inzohera ryana. Nta masegonda sigaje. Segonda? Aho uvuga iti yeza. Sha. Burya umaze igihe ubimbwira. Nanje nkabitekerezaho. Nkumva nyene muri jewe hari ikintu cyahindutse nyene. Gusa umenye ko nanje ndagukunda. Uti? Sindabyumvise neza. Nanze nyonkaje. Uti? Ndagukunda. Urankunda? Please. Utumere nk'uwamemukiye. Gusa buri munsi unyitaho. Ndumva nyotewe urukundo rwanje nawe. Yashyura mu nako. Cyari ya brage kumora ubona ko najya ari brage. Ndabikubwire gute? Suri wimbi. Ndagukunda. Shako cyane. Cyane gose. Mbiyo nkuru nziza. Navyumva rero. Naka kayabo karabyumvise. Ako ni bazotubera icyabona. Onda tuga kuwundi. Imbwira neza ndakubwira. So much. Mu Kirundi? Je t'embauche. Ndagukunda cyane. Cyose nabihetuye. I love you too. Merci, merci, merci beaucoup. Merci aussi. Ndaruhutse narindushe. Urazi ko naringize imisi ntaryama bien? Nani. Urabimbwiye nanje ngoma mbitekereza bituma ubimbarira. Ibintu biza mu gufyinaga ugasanga birakomeye. Namusanga kubirembera. Hapana ubunyene. Esa kuririmbira. Ndakubwira iki? Sandra. Oh, sinzagiye. Ari hano. Inge rero wanyu imutse? Ntawnyoye. Okay. Yawo mpaye mugenda. Bashaka kuruhuka? Okay. Tugenda ruhuka ibisiga natwe. Siko. Mugabo, uzibwire mama ko dukundana ntarake. Biziweho gusa. Twe nawe nzobibwira. None keshe nawe tuba turi kumwe. Azi mutamarine kacambye ati subira kuba mayibobo. Ni druwa y'umuntu gukunda umuntu. Ariko mugano urambona uzombora ndabizi. Gusa ndabizi ko umusore mwiza. Wereze isaha. Giye gusenga haranisonzesha amasa 28. Urusengera we. Revyo nkusengera rero. Byabonetse. Ivyo bahereye ko ndabibona. Ko twakoda tugenda rero uruhu. Merci. Thank you. Ubure nahora ndi boga. Boga kweli? Ichoma ngakubona noyohe. Umve suri kimeze. Okay, haguruka rero tugende, haguruka buke. Kumonyere.
Okay. Cukup. Oke. Sheri waramutse gute? Neza. Cyane. Wararandota. Umva ndakubwire rero. Baravuga ko kubaho ufise amahoro, kubaho wishimye, ivyo nakuze ndavyumva mu buzima bivugwa n'abandi. Siko? Abandi baravuga urukundo, ariko je nahora ndagumva umenga ni inkuru canke n'ibitito vyabaye. Sinigeze mbaho mu isi y'urukundo nkuko muzwe uyu munsi. Ndagukunda. Sike nkukunda uburyo mba numva ko naho nagiye ku kazi sije mbona amasaha arageze ngo nzi musange. Ariko mfise ubwoba ise nawe urankunda ko. Uvuga ko ari ufite ubwoba? Ahubwo nije mfise ubwoba. Uko nibutse umuhungu twakundana. Yarampemukiye. Ariko umuhungu wa mumuvuga bibaho ariko umva ndakubwire sheri. Saba hungu. Ico mukunda ni kimwe gusa. Mukunda abantu bakomeye. Kubera iki ivyo mubwira? None je ubona nagukunze kubera ko ukomeye. Nawe nta cyatuma utampeba. Oya. Ubwo mukunda kugira nk'abandi. Sheri umvise ndakubwiye. Ubwo mukunda menya ko utigeze ukundwa no munsi no. Ubwo mukunda n'ijuru riraruzi. Na Satani ubwo wararuzi. Abadayimoni yo bagumvise barahunga nabonye kurukundo gukunda. Baravuga bati bari abantu koko uriya muhungu ko karakunda ujya mukobwa. Vyumve ndagukunda. Kandi cyane. Noneho ndiho nk'amaso yawe. Sinitaye ngo ntubona ubona utaba. Jewe ndazi kubona kuko ndahari. Uvyumve ko nzo gukunda iteka. Yumva ngo ndabivuze gusa kuko mfise impungenge. Yo wampemukiye. Ubundi maze imisi kubera umaze imisi unyitaho umva nanje ndagukunda. Urankunda? Kavugiye none ati ndagukunda. Ndagukunda. Cyane? Cyane ko. Nana. Gusa ntuzomumukire nk'abandi. Oh yeah. Vuga nana. Vuga nana. Nyonyo. Bereka dukina kanu kamwe. Siko. Ari ibintu bakina kare ngo maya yabe. Mugabe mwebwe abantu bo mu sinzi ko mwabikina. Mwarabikina? Okay. None bigenda gute ko nabona? Okay, wa maboko yagira uko siko. Hagira uko ucu yagira uko. Okay? Amacha ngira uko. Hamisha tugira. Okay? Twagiye. Maya yabe. Oh. Sheri abashitsi. Karibu. Alice. Wabadu heps. Amahoro. Nezete. Tuzane n'umushitsi. Dansia. Karibu. Sawazi. Dansia. Ça va? Urinde. Umeze neza Dansia? Ninde? Alice ndibaza kamonzi. Urinde? Alice ninde uyu muntu? Sheri wawe. Sheri wanje nde. No, don't touch me. Please. Eve, uvuye he? No, excuse me. Alice, ngega gato. Ndendera gato. Nimurendere gato. Dansia wabaye iki? Uvuze ngo yitwa? Eve ni sheri wawe. Please, niba musore. No. Umviriza rero. Umviriza. Ni jewe Dansia. Alice ndakwinginze umuzanye kubera. Muratsikagwaye. Umviriza. Nk'umuvyeyi bova iyo bagiye bagasanga muriko mu bwiro. Zamurize. Banza burindi. Umviriza. Umva. Umviriza. Bro. Banza umwumvirize. Ndabinginze mu musohore aje gukora iki ngaha. Uriko mutuma umuntu agwaye amererwa nabi. Urabizi ko umugenzi umuzanye kubera iki? Uzibaze mu Sorry gato. Tuvugane na Dansia. Gatoya gusa.
vuga ndasi mu mwanya urambwira ndasi amusori mu mwanya ndavuga okay ndasi kamuda mu mwanya rendera gato ndasi shaka kuvuga vuga aba ugende ukutangaye na je niko natangaye dedemba utagambe ndasi kuba ndasi jewe waragwaye ugashika ukagira accident sinze kukuraba ndasi no nukuri nanje nashikiwe n'ibibazo washikiwe n'ibibazo gute hari ibibazo byashiki ari kibazo ariko umukunzi gute ndasi amusori ndagusigurira nashikiwe n'ikibazo urabona hamwe ku kazi naho rankora hariya mu bwiza je nanje baramfunze banyagiriza yuko nibye ivyo nivyo bafundikanije oya nukuri gute mishu so mugenzi wawe ntama presence ko muzi ego kubera iki mishu ashobora kuba bizi kandi yambwiye neza yuko ubizi wewe Dasya amakuru yawe nawe shani meza byonje nyene ubonane nta mitende shaka mitende kariyo nyene ukebuke ubu nyene urabona utuntu duke ndibaza ko tweze sha wapi kwese ndagera kubona gusa nyene amadolari nari mfise ngaha yaragabanutse nyene umuntu nyene ankorera massage ni bon aho ni sawa amakuru ya sheri wawe none shakiretse uyambari umenye uyambariye kweli yakubwire kandi ari sheri wawe ndaraza gukora sheri wanje ubu nahumye gasha umva nomenya amakuru yako uri umugenzi wiwe nene Dasya ntiyaje kukuraba aza kunda reka shamisho cyangwa uranyumviriza hewe nukuri je ndumiwe abantu bwabo ndine babakunda uki waruzi ngo ngwi rega Dasya ibintu gusa ndabikubwira ariko ntushavure ibintu sheri wawe yambwira nayo inzi yuko ari karasina sina inzi yuko nyene yarisera cyangwa uriko bibwira n'ibyo nene basi nukuntu asigaye amerewe neza asigaye ari umubosi yagize iki nta n'ivyo uzi misho jewe Dasya ubwanje kuva nijo giye kuva ngwara sindigera ndagyumva sha Dasya nukuri polisi gusa nagiye kumuraba sheri wawe nagiye kumuramutsa urazi ukuntu yambwiye namubwiye yuko wagize accident ndamubwira yuko usigaye uri impumyi hewe yambwiye ati uzubwire Dasya aze yibagirwa ko yuko yamenyanye n'umuntu witwa Ivan unashobora gukundana n'umuntu w'impumyi ngo n'abakobwa beza bahari waje gukundana n'umuntu nkaho ankora wahonye misho ivyo bikubwiye misho yambwiye France so nibishoboka mukuru kumbe abahungu ni babakunda bakomeye mugore ni babakikunda ukize je ndumiwe gusa pore sana kwera cyane akundi ko kubigira zaronka uwundi nyene ariko yive yarambabaje kandi ibyo sinzi ko yobigize sha Dasya jere tagiye nanciye kuraba ukuntu meze gusa merci wihangane n'ukuri abantu barahemuka gusa pore sana sawa merci beaucoup sawa mishu uye yarambariye yuko Alicia yarambwiye yuko mishu yazara kubwira ibintu yuko ntagukeneye akubwira ibintu byinshi ngo je ngo sinoba nkikundana n'ikimuga ngo n'umuntu atabona rumva ariko jewe sheri kariure merci sheri nari ndagukumbuye cyane nanjye nari ndagukumbuye byataje nari ndagukumbuye je mani ndakubona sure really unishe uri ninde kutamubara yo nico gituma nawe yagumye ambaza nze kumwereke umukobwa tukundana rero aguma anyishuza tuzogenda kumuraba ryari nico gituma rero nakubwiye yuko tuza kuzanana n'umuntu nibyo yego kabyemera uko yego n'umugenzi wanje twarakuranye twacanye muri byinshi n'umugenzi wanje nta kindi kintu duhuriye ko kiretse ko tuyaga byinshi ku kazi turakorana nawe ubibona twariganye n'umugenzi vraiment gwe kuva kera kibazo ndabyizeye urazi ko ndagukunda nanjye urabizi sinokuvanga sinokwihenda nawe nyine arabizi nabimubwiye yego yego karibu rero witwa gute witwa mishu karibu iwacu urisanze uri umugenzi wuyu nanjye akaba ari umusheri wanjye mishu ubona gute aka kana ni keza sha urakankundiye nawe
ni sawa bebe ico nzo urya n'umugenzi wanje cane ico nzomutuma akakubwira uzocemera n'umugenzi cane ndizera katongirira nawe nyene arabizi yuko nanje ndi umugenzi wiwe cane dufashanye muri byinshi ico nzomutuma canke ico azokubwira uzokimwemerera uzokwemere ufate karukuri ndavyemeye usanze nzi kugura ego je t'aime beaucoup bébé bisous mon présence kutuma umugenzi wawe wemera please est-ce que umva novyemera ngo tivyo kurambwira reka ndagusigurira namanyanga mwakoze oya samanyanga jewe igihe nari impfunzwe mwishu yaraje nta kintu yigeze ambwira yaraje kundaba mu gasho ariko nta kintu yigeze ambwira dasi I'm sorry urabizi ko ndagukunda yarabikubwiye n'umugenzi wawe nigeze ambwira I'm sorry basi rero ndagusabye dasi Alicia no mfite umukunzi gusikisa basi ndagusabye bakuzore nta kindi shaka jenga muriri yararanga jenga kwera rimwe kabiri gatatu dasi wabona ukungene bafashe dasi kandi Alicia nimba ari uko nawe umugenzi w'inzoga Sheri no calm down Wala muka garutse ko kinjenga ntabwo nari ndamuzi calm down nomire bihorere okay Sheri humura ndahari okay ndabizi ko utokongera kumukunda ndabizi okay calm down ahubwo mbere tugende ubu no wibabara cyane okay Dacia washitse ngaho gute umugabo sinbatse sike Dacia Alice Kari merci Benet Kari merci Vamos gatoy. Vamos a hacer un café. Oya. Legi bitega samaruyi. Ayish. Eno baramutama ko agashaka kuzihindura. Uyu wita no ngote yari gute. Oyi misi yose simaka abakozi foko tumenya ko n'abantu. Enda makuru none. Muri nene. Ndakumbuye. Urakizo? Urumeze neza. Neza fresh. Usura kwiruka. Bona kwigaga. Ujya musire. Askore narakumenyera. Katiyo kanda bari. Hajya no. Wari umujyo namuteru. Ngivyuma. Yatutahakubona nyene. Kaka. None wameze gutu. Bo wewe buke mutende buke mbere baraje gufata imiti rero barajyana ego araruhutse kandi sinibaza ko bikunda kumonana abaganga baratubujije ko afashe imiti turika karyama atamuna mu zuba none basugo guhuha mu maso na ya misonga yavuga ya bo aha misonga ni bukewe gusa ntabona no Imana isabitanye narumvise nyene ijya gisida yagize ngo yaramerewe nabi mu mutwe yego rero je bamuhaye ikuze yuko ashobora kuzokira kimwe gusa ngo bizofatikira twizere Imana nibishoboye sobikora yego hamwe n'amakuru yandi
wabaye iboga agafaranga ni keza Imana ntanziko Imana ntanziko Imana yashaka kugukura be abantu bakunda kumbwira ngo izina ryo muntu nuzumva abantu kuba baranyise ikura ku cavu ngira bari babibonye no kuri Imana hari ahantu yankuye ndayishimiye hari ahandi ingejeje uyu munsi ego nyine wabaye iboga rero gushima Imana nanjye no kukuzimana sinakuzimanye sandi ko ndanywa amazi sinzi ko n'umukozi arahisha ufungure none kumenga uraryohewe cyane nyine numva meze neza na cyane cyane ko ubonye isigaye uri bogare nibuke cyane Imana yankuye ahantu hakomeye bogare nakubatse ikintu uramubwira ko usigaye urenze ubu bo si barabimbwira sinabesha barabimbwira ubwiwe na Dacia arabimbwira mugabo urumva ntanambona gusa ngira vyumva mvuye kambwira ngo numva umeze neza Dacia yobwira gutatago ya ni amajambo usanga tuba turi mu mwe Goframa nyine mwenda kubatse ikintu umaze gukunda mara gukunda umaze gukunda nukuvuga ngo nkundane n'umuntu umukobwa bon ndabiheruka nkiri ku ishuri byane by'ubunyeshuri kuko uratsko je narize nari ngiye mu w'icumi byambaye ko bicemba ko ngiye mu w'icumi mugurumva ntivyari vya craft nawe nyine urumva ko sinova ngo narakunda cyane kwanza n'ivy'urukundo niko vyitaho ubuzima bubi uri mu buzima bw'urukundo n'ibyo yego ariko ndizera kazoboneka kubera birakunda yego none ndikisa nk'umukobwa nyene akazakubwira ko akukunda akambwira ko umukobwa umukobwa akambwira ko ankunda ivyo birabaho umukobwa rero ndagukunda Mana yo mwijuru abantu baca nibaza ko ari babana baca nibaza ngira ko ari ibyago gira nenda kubaza ikintu kubera iki mwibaza yuko Imana inkundo yaziremeye mu mitima y'abahungu gusa imico y'iwacu abarundi twebwe abarundi ariko ariko ntiwiyumvisha yuko basi umukobwa akunda ibyo kwanza n'ibyo urukundo je naco ndabizi ko cyane rero nyimba uzashitse ndamukunda ubirane urankunda jewe nkunda kubera cyane ukankunda jewe Mana yo mwijuru ivyo sindavyumva reka burya umwana mwiza umuhungu mwiza wo kwifuzwa n'abakobwa benshi bona kwifuza nonamba bagaca bankunda ahubwo reka no kugumura si okay ibyo nje ndabifata kari mikino yego cyumve ndagukunda aro cyangwa ubona ko prayer ku buzima bwanditse ari wumva ko nkunda ubaza ko ari ko nkunda kirangiye nari mayibo basijo jena ukondeye umutima mwiza kwisenda zikona badufashije ni benshi bafise umutima mwiza ni benshi bare basikora babukunze n'icyaha kubera ko utiyumvisha yuko umutima wanjye nanje ubabara kuki ibyo bintu utaziyumvisha arisi ushaka ko ndagukunda sogenda usenga Imana uyibwira ujya muhunga nkunda siko hama umunsi Imana izoza ikanyiyereka mu nzozi kuko uratse ko Imana yereka abantu ikambwira ati mukunde nca ndakunda reka ahubwo reka tubire siko reka kumumora ko tubireka kandi naje nshishikara mbabara okay ndavyumva ariko mugaga ndiko ndabifata nk'ibikino canke ibindi bintu ahubwo mbere njyanje ku kazi menya si filime ndiyo ndagukunda kandi cyane filime aho reka ngende siko basingiye ijambo rimwe gusa ndagukunda umviriza akakana ntiwishime
ndagukunda nka mushikanje. Mushikawe Mushika none ahubwo reka ngende siko reka ngende Hamadasia uzoza kumuraba ejo. Okay? Yes. Oya reka nje kukaza. Ndagusabye basi. Oya reka ndakwinginze ibyo sindabimenyereye siyo mico yawe. Basi subiramo dawe. Ndagukunda nka mushiki wanje. Bakurenza ko waje. Oya reka ngende kukaza uzoza ejo cyajya ejo muraba. Okay? Nkunda nkandi nkondeye iki siko mwegera amadayimoni ni mwe muri gusa none byose byo byanzanye ngaha nje ku kazi. Usuzo kwikubita hasi. Izi neza nakundara filime yakusha. Nzi ko utarabyuka. Urazi filime ukuntu yari iryoshye. Ni filime y'abatipi bari aho umugura aho bita AFRIGFA TV. Barakina filime sirivuga. Ikibazo ni uko wewe utayibona ngo yabo bibona. Ndazi ko nawe uyikunda. Bebe tomboza akantu ngiye kugukorera. Akantu ugiye kumurera? Ego. Ugiye kumusoma? Akubona se? Oya ndaza kwiyegereza. Aga surprise naguteguriye. Reka takintu mbona ofisi. Tomboza. Ton. Kekungwamona. Ndakubona se? Subira utomboza akantu kanyuma konyene. Okay. Agito ucumbiki? Ndagwico ico ari cyo cyose wumva ushaka. Kajendi karosi. Gira vuba. Okay. Ndabizi ugiye kumbwira ko nkunda cyane. Ibyo nama nabikubwiye kenshi nama nabikubwira bizi. Nubwo wamubimbwira mbazi ko ubimbwira. Tugeze ngaho. Basi mico kintu wanteguriye. Gacakira. Okay. Witeguye gute? Mutima uri kuravuga. Okay. Numva afise amero cyane kucumva. Simbona ariko ugerageze uhumirize. Humirize? Ego. Cyabwira mu biti yo. Oya. Ndagohora ikize. Gerageze. Okay. Nahumireje kandi avyizeye. Yeah. Ndakubwira uhumurure. Yeah. Wategereje shiri. Sablan. Humurure.